tukutuku canke ayo mamoto umutaha urimwo twe turabona ko ari hafi n'imiliyaridi 50 z'amarundi ziri invest. Fata igiciro cimwe muri zirya modoka ari tukutuku ugwize n'izihari ufata abashize amahera muri ajya mamoto ugwize na yari n'umutahe munini cyane bantu bamaze gushira muri bita investissement bamaze gushiramo n'umutahe munini rero tutumva ingene mu kanya gatoyi uwo mutahe woba ugira ucikubusa kandi ari amahera yasohotse tuze turavyiyumvira kandi dupfa kuvuga amikoro y'abarundi ahagera ni bangahe bashobora kugura amamoto mbe mu Burundi ho burya umurundi imoto kwigeze ku miliyoni 4 zirenga hanyuma tukaraba ibiciro bishobora ku ibintu jari na inflation ibiciro canke bishobora kubura kubera igisagara kitakironka ivyangombwa arayo mata ayo makaraza mu gisagara ivyo bintu byinshi biza mu gisagara ntucuraro bihindiye muri uwo munsi hanyuma ikijanye n'amataxe izo ayo ugurudaraza gwahora rutanga tutavuze rimwe n'abanashobora kwidekuraja c'est-à-dire no kuvuga kugira umwiheburo kuba tuti mbega mu Burundi umuntu yoza arashira umutaye mu kintu azobaze ko bizogenda gute ivyo ni ibintu bitira insecurity mu muntu wese umuntu wese ashaka umati mu kanya umwanya wari wo wose ico nshiramwe amahera sinwe biza kugenda kuko namahera bayinjiye ubu abantu ashobora kwimvira nk'umuntu yafashe nk'imiliyoni 10 akemvesta mu kintu mugabo mu kuzishira mu busa bikaba uwo mwanya nyene turiko turashaka kuja mu iterambere kandi urumva n'umunini ngingo irimo intuzeyi nk'akarengane bakavuga ati amashirahamwe ya leta bandanya akoresha ivyo vyuma mu buzi bwabo bwa misi yose nyimba ari regidezo ikoresha izo moto mugishira hamwe nka interbank ari privé yicireka gukoresha moto canke iyindi donc ishira hamwe gikorera twabona iri koresha amamoto mugabo leta na administration bagumazikorera none bo kubabona ko zikenewe